Rap and Stories Room. Rap and Stories Room. Rap and Stories Room. The best Burundian hip-hop show. DFTV. Tunda Juhudi. Ya umwanya ni wa wundi ikiganiro nchakindi nko twatumaze iminsi tutari kumwe murabisi ndabakumbuye cyane kuri micro ni El Haddad Napoleo aka Mr Gipara ndi kumwe n'abatumire babiri muri studio za Rap and Stories Room za DFTV. Ku ruhande rwa mbere ndamona MNF Jimbo umusore ya herutse gusohora indirimbo atubwira ati nanje nzoronka kumbure ko ibibazo biba ku isi umwe wese aronka ku mwanya wiwe. Karibu sana. Asante sana. Kurundi ruhande ndabona mugenzi wiwe umufatiye chorus Obelix. Oui, ni bwabo umwe. Karibu sana. Asante. Wanamfasha kanya keza ngo nshime kuko mubahirije umwanya twahanye ndetse muranyita muraniteka muri tamukirano Rap and Stories Room aho benshi bari bamenyereye ko ntumira barapera gusa ariko no musindi kumwe na Obelix nawo bwiwe yafashe chorus ariko ntawo bizi hariho n'abarapera benshi arabaririmbyi abaririmbyi benshi arabahapera ni nako kanya rero ndose ngo ndabaha ikaze cyane. Urakoze cyane twe kubahiriza umwanya niyo defo yacu bro. Niyo defo? Yeah. Ndaguhaye iminota 2 ku kabiti ari cyo mumfasha. Yeah, nta kibazo. Kweli? Yeah. Sivyo none. Ni vyiza. Yeah. Nkiri mutoya nkibona papa na mama namanyohewe keshi kijumbu mitama mawigikogwa kwa marugu terera ndubona wigikogwa ciwe kwa marugu kama bahejeje baramama tanga somere kavyaraboneka yuko bafise ku mutima nkiri mutoya sinarinzi cyitwa ubuzima narinzi uko vyatanguye kariko bizoguma kumbe nibigiye kurama Chanangura mbura mwa mama naremeye ko hajya uvuga ubutarabona urupfu rugutwaye wawe wahoza ku mutima na hato kwihikamba ngo ndamwome inyuma kuko ku mutima vyari binaniye kwigumya abonzi nabo ntazibanyegera bandemesha ivyo bavuga sinavyumva nibazanukumbesha ntangura kwibaza uzomusubirira mawe kuko niwe yambaza keshi koje wemerewe mu gatondo yamavyura akanyuhagira kamutwoya ndarije vuye gushura kamutwoya nyiririje iyo mvyibutse makwa gutumurongo iyo nibutse ko nabuze uwampetse mugongo iyi sini nini muga yaranyagiye nandushe sana nasa n'uyikoreye nari ndushe nari mbabaye nije nari mukuru mubo bari bavyaye nkaraba mu maso batoyi banje amarira kananga hasi yo nkaraba hasi hose nkahabona basi nkaraba hirya nkaraba hino nk'imvi cyo nyica basi canja mu gisagara kuronderera amagara ko guhura n'ibizanga biruta n'ibyo nje munga biruta n'ibyo nje munga ndere amanizi endele yo kuri no beat y'ubugesera nari mfise vyinshi nashaka kubayagira umwanya ni muto Gipara ntiyo nkundira mugare kamba yagira ivyerekeye umwambanira ahageze hose cakorara hara abwira abandi mwisite ngo ndamukarira muge gitangaje kandi ntatahura indirimbo mfa gusohora muri phone yiwe ntibura naramaze kumuhinyura ampinga ku munwa ku mutima nyemera nta kabaya aho ndinumira harundi mudada na wanya nkuru nuka gwabara ambonye ndenganya nciye yo haturira abwira abandi ngo ica mpora ngo ndagara sindabahisha ko kuyu mwana arahara uwamuroze no muteye ifashe kwa mara ino beat yari ntangamarara akari nyuma karahinda kurugutura musanze muzi yuko imistari ivura nabanje kuzikenyera kuzikenyera endele amade ibi bitangaza benshi kubona umuntu nka Obelix no munsi twari tusanzwe tuzi mu ndirimbo Gatete n'izindi ndirimbo z'urukundo akubita imistari bigashimwa ujamana mugopa nugumeze yego umuntu mubi nugukora kubera ko utashimye kuguma muri hip hop ariko ukaba mu byo kurapa ukigira mu vya nibaza byose ko bikundwa birakunda tukwita ko kiri umuraperi byose tu ni bon. Reka ndagushimire ukanya keza umpaye nawe Jimbo karibu sana. Watubwiye ubuzima waciyemo ni true story cyangwa ni indirimbo waririmbye gusa? Yeah, ni true story kabisa. True story. Yeah. Niyo ndirimbo ya mbere novuga officiel ugize inyuma yo gusohora ibibazo uri kumwe na Beefes on the floor na bandi basore batari bake. Ijyana iso imbere y'ibibazo ariko haciye nk'ukwezi kumwe cha turasohora ibibazo. Ya Jimbo yo ni indirimbo kandi usohoye
novuga ko ije ari igice cya kabiri kuko nyuma y'ibibazo wari nakumenyeye mu ndirimbo jewe waririmbye uvuga uti King Bface ariko hari umusitari nigeze kumva mu ndirimbo yawe uvuga ibitandukanye nuko Bface wari we King sinzi ko ari wiganza igema ari wigaba umwami sinzi ubwami bw'abami babiri cyo naco bisigura bo urabona ajya waguze imodoka ukayishira mu ibarabara par exemple habaho shoferi ayitwara akabaho na boss w'imodoka wari uri shoferi cyangwa uri boss w'imodoka ndi boss w'imodoka abashoferi bane bajya ba Bface bande safi sana babisiguye neza cyane ndakunda umuntu adacisha ku ruhande hama novuga nti jewe Jimbo namumenyeye ku kintu benshi bise Kiki nyuma y'isohorwa ry'indirimbo King Bface bamwe bavuze bati uyu no kurondera izina no kwiparatura no kugira bonane na Bface kubona na Bface ari cyo byakunguye muri kariyere yawe canke ijya Kiki wawe yoba yaragushikije ku cyo washaka na cyane ko bamwe bavuga ko ari Kiki ariko wavuze ati ni official song yo gushimira umurinzi Bface kubikorwa yitanga agakora hana hari kwanza ndagukosore ijya Sikiki navuze ivyo abantu bavuga jewe nakubwiye nayibonye kuri YouTube ya official song mubavuze ko ari Kiki sindimo nico kimana kubagije ijyani yari Kiki bijyaje navuze ibintu navuze ukuri ajya ukuri sabantu bose bakwemera ukuri ariko bintangaje ntaguciriyemwo uno munsi uvuze ko ari uri King waguze umuduga ari game Bface ari umushoferi wawe umva cyagaruka akaba King gute byarahindutse numbeshere navyo navuze sinzi nyuma y'interview navyo navuze vraiment uzovyumva basi erega umushoferi watuma boss aronka icafungura okay okay urabona nako ndavuga rero ijya si base navuze ukuri kandi hariho abantu benshi bansanze inbox barama big up barambwira ati watuvugiye ikintu twari tumaranye imyaka dushaka kuvuga ariko twabuze ahantu tukivugira kubera je nararavye kubimwandikira muri Facebook muri Instagram ko abizi ari King Yonga Bujumbura Kigali Kenya sinzi ngira East Africa mbona nibihagije reka ngira East Africa komenga vuze ngira East Africa ko buvuze nk'umuntu atari sire hari ibindi bicocoro ubona mu bwami bwiwe bishobora kumuvuruga uvuze ngira nibaza ko utaburi sire ivyo uvuze ya ndi sire navuze East Africa yose ya ama chanda hitamo kuja muri studio ndabikora kujya mwavyumvise akingari bado naho wamabuye takuri kamere gado yeah Obelix twitege ko je wundi kuri chorus aguhaye nziza mu ndirimbo nanje nzoronka naho twitege ko uzohavurimba King Obelix ndirimbe King indi uyu nawe mvuga nabazo havaririmba King Obelix akuririmbe tuvyitege Jimbo byose birashoboka none hari umuntu nsaba permission vraiment nije nyene umutima wanje duharira na Obelix indirimbo insije nanje nzoronka waririmbanye na Jimbo yego biboneka ko ari nayo ndirimbo ya mbere yakoze official inyuma ya bibibazo yaririmbanye na ba Bface yes kuko iyi ndirimbo yo barabonetsemo kandi indirimbo ya corona nayo nibaza ko ari ibintu vyaje kubera ibihe turimo ariko ibiboneka ko ari indirimbo mwicaye murategura mvuge muti Imana itangira igihe nanje nzoronka akaba yanayikoze kandi avuye muri kimwe nakubwira bamwe bise Kiki niki nawe akabaraga Kiki nigeze kubona jewe ego wewe hari akroshaje yabaye hagati yawe n'umumenyesha makuru niyo wise Kiki usigaye umubatizi ya sigenda vyise ko ari Kiki ntuhavu unyitiranya Obelix ngo munyita umupastori cyangwa umupatiri ko ari Jean Baptiste ariko nakubwiye ndiko ndavuga kavuzwe cyangwa kavugwa abantu nyuma yabijya hariho de message warabonye inkuru sirkira inkuru y'inzi ba trending rero hariho umwe avyungukiramo ushobora kuvyungukiramo cyangwa ukabibomberamo hari cyo byo byarafexe kuri kariyere yawe y'umuziki bo ego hari ikintu vyamfashije nkuko hari n'ikindi kintu vyampombesheje umva jewe ukuntu nsanzwe mbayeho umuntu andavye nta bibazo mfitaniye n'abantu sinzi wowe ko bafitaniye ibibazo nanje mugaje nta bibazo mfitaniye n'abantu sasa wabonye bijya bintu ashobora abifata nko kuri kwari kumeze mu buzima bwa misi yose akibazo nayo nasumye nkuko ujya mushinga nta yabivuze mugabo ntivyari ivyo byagenze gute none kugira mu isubize hamwe muheze ikibazo mwari mufitaniye bo just roganjura yizi ni bwabumwe yeah umva naho twoshwana no munsi ejo negerezwa kwanza kurondera dusabana ikigongwe
wowe ubaye tuje ndagusaba ikigongwe hama ntugende unyanka caje ngume ndakwanka boranje twararonderanye turasabana ikigongwe ku bintu vyabaye nanje nzoronka ni indirimbo yakozwe namwe abasore babiri turi kumwe ngaha muri studio iciyumviro uvuga ko cavuye kwa Jimbo hamara gushikira arahubwira iki yoba yariziye direct canke harabayeho des intermédiaires kugira bashobore korosha ikiyago cyane bo Jimbo kwanza premièrement twe dusanzwe tuvugana avant yego tuvugana WhatsApp na Facebook je crois nivyo hama après arambwira hari gikogwa Jemfise nashaka ko dukorana ndumva neza ko umfatiye chorus ndavye ukuntu ririmba ko vyotoka bikagenda nkuko ndabishaka mbwa nta kibazo ivyo bishoboka ko yabikubwiye kuko usanzwe urumwe mu barimvye ariko baririmba neza inyuma y'agatete indirimbo yankoze ku mutima usanzwe ubizi hari n'izindi ndirimbo zagiye zirasohoka ariko uno munsi tubona Obelix ari mu gacerere byo babitegwa n'iki ga Obelix bo haraba agacerere k'akazi mu bisanzwe iyo ushaka gusimba ahantu kure bigusaba kwitaza yego si kuvuga ko ntakora n'ubu nje ngamvuye muri studio nimenera ibanga yego mfise indirimbo na Jimbo nyene cyane mfise indirimbo zirenga witi oye nibanga ryanje bamaze kumenera ibanga nagira ngo biducungiye erega ndaciye ubwenge ndagira ivyo nisigarije sawa reka tugidi waje uvuye muri studio twitega ikintu gishasha rya Liga Obelix bo vuba ndashutinga hama isohokana amasanamu yayo ni kazina naka ni bwabumwe rindira abaswahili niyo bivuga neza kaye ni mkao wakura mkao wakula au ndo unataka kuoa unatualika tuje kuufinya mpira hapana sijasema hivyo unanizingishia Jimbo uyu munsi nkunze kubona amajambo ukoresha harimo ijambo rap business niriye sana regati yawe na Bface asanzwe aboneka nko watanguje ico kintu ciswe rap business so abantu bakurikiranye indirimbo twaririmbanye na Bface harabonetse mu iryo jambo rap business rimwe abaraperi sanzwe nkunda cyane ba Falao ba Superboy ba Hakijizo Levo Mtindo na Bface wenyene iryo jambo rero ni rya group yose cyangwa ni rya Bface ubwiye ni crew ya Bface rap business hari kiyago nigeze kugirana na Bface arambwira ko ijyayo bari part 1 mwa mwarayaze kuvya part 2 kugira tumenye ya part 2 bayirindira abantu vuba cyane iraja habona sawa Jimbo reka ndagushimire kukanya wantije muri DFTV nongere ndagushimire no kunyishuza tomoye ku bibazo bimwe mwe nanitse no kubaza nizere ko n'ikindi gihe nashaka kugutumira mu nyubako za DFTV uraho kazi Obelix mu kurindira ko uva mu cyo nisa gacerere ukambwira ngo nagacerere kakazi kuko n'uvuye muri studio twitege izo ndirimbo munani zo cyarimwe canke twitege ko azozimwe iyo masana mu gusa bo nibaza ko ndacari muto sinozire kurira rimwe no wangize ico bita gusesagura mugabo imwe yoyo vuba irasohoka ikibazo cyari bitetse ikibazo nta niteze kumbaza yego kimbaze weruka kwandikira indirimbo umuntu ryari jewe haraciye nko kwezi uracabandanya kwandikira abantu bonje n'izindi ndazandika nkabika wishimye ndayiguha ukampa ibicana yego wari wayinyemereye nanje twapfuye oya Obelix twapfuye umwete wawe ntiwigeze uyimbaza reka Obelix reka ndabashimire cyane kukanya mwantije ndabashimire cyane namwakurikiranye ikiyago nagiranye n'abahungu baherutse gusohora indirimbo babwira Imana ko nabo byashimira Imana ku buzima barimo ndetse bongera baremesha abari mu buzima buri munsi y'ubwo bafise bavuga bati nanje nzoronka ucyo musimbira kuri channel YouTube y'uyu musore Jimbo murabe icyo gikorwa cyiza ego ahanje yari El Hadadi kuri micro mu buhinga bw'ivyuma nari kumwe n'imisore ibiri director Mwanya Jamari mwenyewe na Nixad ndabona n'abandi bantu kumbure bari bagiye kudushikira muri kino gikorwa big up kwake Santi kuva muri DF Sport ciao DFTV Tunda Juhudi